bavukanye bakunze ibisamireze y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya, ijwi ry'Imana iwanyu, ijwi ry'Imana iwacu. Ngaka kakanya keza ko kuzirikana ijambo ry'Imana Ekleziya dutegekanirije kuri uyu munsi wa gatanu w'indwi ya 32 umwaka wa liturujia C. Ngaha aho dukura ibisomwa. Igisomwa ca mbere tugikura mu gitabo c'ubwitonzi ikigabane ca 13 kuva ku karongo ka mbere gushika ku karongo k'icenda. Umwanditsi w'ico gitabo aduhamagarira kwihweza ivy'Imana yaremye, gutyo ubwiza bwavyo bugatuma twemera umuremyi wavyo. Izaburi yo kwitsa iryo jambo ni izaburi y'18 canke ya 19 bivanye n'igitabo ca Bibiliya cakoreshejwe. Izaburi mu kwitabira tugira tuti ijuru rirayaga kw'Imana ininahaye. Inkuru nziza tuyikura kwa Luka mweranda mu kigabane c'17 kuva ku karongo ka 26 gushika ku karongo ka 37. Yezu araburira biwe kwama amaso aho gutwarwa n'ivy'isi, nyabuna bakama biteguriye amaza yiwe wa musi w'umuhero. Bari kumwe na Patiri Hermes Bakanibona, Diocese nkuru ya Gitega, nkaba ndangurira ubutumwa muri paruwasi yitiriwe Yezu Munyakigongwe ya Bihemba. Yagamukama umusavyi wawe arakumviriza. Ivyo dusoma mu gitabo c'ubwitonzi. Ba bantu bose bayowe ivy'Imana nibubura bwenge. Ivyiza tubona ntivyashoboye kubamenyesha uwamye ariho. Ibikorwa yakoze ntivyashoboye kubamenyesha uwabihinguye. Ariko umuriro, umuyaga canke impemu, ikirere c'inyenyeri, amasumo y'amazi canke ibimuri vy'ijuru nivyo baravye nk'imana zabo ziganza isi yose. Noneho nibaba baranezerewe n'ubwiza bwavyo gushikaho babibonamwo imana zabo, nibamenye ingene uwubiganza abiruta vyose, kuko umuremyi w'ubwiza bwose ari we yabiremye. Noneho nibaba batamariwe ububasha n'ubukuba bwavyo, nibategere ko uwabigize abirusha ububasha, kuko ubukuru n'ubwiza bw'ibiremwa budufasha kwihweza uwabiremye. Ariko rero ntibakwiye guhanurwa gose, kuko umengo baba bazimiye mu gihe barondera Imana bagashaka no kuyibona, kuko baba hagati y'ivyo yaremye baragerageza kubitegera, bagahendahendwa n'akaranga kavyo kaboneka, ubwiza bw'ivyo babona bukabatangaza. Mugabo ntibashobora kwiregura. None nibaba babonye ubwenge bwo kwitegereza ingene ivy'isi bimeze, igituma batabangukirwa no kumenya uwubigaba vyose ni iki? Iryo ni ijambo ry'Imana. Ijuru riyaga kw'Imana ininahaye. Ijuru riyaga kw'Imana ininahaye. Ijuru riyaga kw'Imana ininahaye, ikirere kikerekana ivyo yakoze. Ijuru riyaga kw'Imana ininahaye. Uko bukeye uko bwije ivyo bikorwa vy'Imana biravugwa, uko bukeye ivyo bikorwa vy'Imana biramenyeshwa. Ijuru riyaga kw'Imana ininahaye. Nta majambo canke ururimi bifise, ijwi ryavyo ntiryumvikana. Ijuru riyaga kw'Imana ininahaye. Ariko impinguro yavyo iribonekeza kw'isi yose, ingendo yavyo ikibonekeza gushika ku mpera y'isi. Ijuru riyaga kw'Imana ininahaye. Aleluya, aleluya. Umukama nimvuga kuri mu majambo yiwe, umukama nimweranda mu bikorwa vyiwe byose. Aleluya. Ivyo dusoma mu njiri nyeranda yanditse Luka. Muri irya minsi Yezu yabariye abigishwa biwe ati, kuko vyabaye mu minsi ya Nohe niko bizoba no mu minsi y'umwana w'umuntu. Abantu bararya bakanywa, bakarongora, bakabigwa,
gushika kuri wa musi noye yinjira mu bwato isegenye ikaza ngo ibatikize bose. Nuko vyabaye no mu misi ya Loti, abantu bararya bakanywa bakadandaza bagatera bakubaka. Yamara umunsi Loti ava i Sodoma, Imana irungika imvura y'umuriro irabatikiza bose. Uko niko bizomera umunsi umwana w'umuntu azoserukira. Uwo munsi uzoba ari hejuru ku nzu, yasize ibintu vyiwe imbere mu nzu, ntamanuke kuvyakira. Uzoba ari mu murima, nawe ntasubire imuhira. Nimwibuka umugore wa Loti. Uzoba arondera kuzigama amagara yiwe azoyata, nawe uzoyata azoyazigama. Ndabibabwiye, muri iryo joro abantu babiri bazoba kumwe ku buriri, umwe azofatwa uwundi ntafatwe. Abagore babiri bazoba bariko barasera hamwe, umwe azofatwa uwundi ntafatwe. Abantu babiri bazoba kumwe mu murima, umwe azofatwa uwundi ntafatwe. Baraheza baramubaza bati, mbega Mukama bizobera hehe? Arababwira ati, ahazoba umuvyimba hose niho ibisiga bizokoranira. Dushemeze ijambo ry'Umukama. Bavukanye twambaze mutima mweranda, watube hafi muri uyu mwanya, adufashe gutegera ijambo ry'Imana twumvise. Kanatsinda mutima mweranda, niwe yahumetse iryo jambo ry'Umukama. Gisomwa ca mbere, umwanditsi w'igitabo c'ubwitonzi aranegura abanyabwenge bishinze gutangarira ivyaremwe, ariko bibananira gutangarira nyene kubirema. Agira ati, ba bantu bose bayobewe ivy'Imana n'ibibura bwenge. Ivyiza tubona ntivyashoboye kubamenyesha uwabiremye. Boba bishinze gutangarira umuriro, umuyaga, impwemu, batangarira inyenyeri, amasumo y'amazi. Baraheza rero babigira nk'imana zabo, baravyubaha cane, ariko ico babuze nukumenya nyene kubihingura ari w'Imana yacu. Twemera muri ca gisabisho ca ndemeye, aho tugira tutunemera Imana Data mushobora vyose yaremye ijuru n'isi. Bavukanye, ivyaremye tubona ha kw'isi vyabwirizwa kudufasha gutangarira umuremyi wacu, maze twabona ubwiza bwavyo, tukabona muri vyo ubwo bwiza bukomokako. Paulo mweranda yarazirikanye nawe ko ivyaremwe bitumenyesha Imana. Agira ati, kako nyene ivyayo bitaboneka kuva isi kiremwa, ububasha bwayo bwamaho n'ubumana bwayo ibiremwa birabigaragaza ku buryo bataronka ukuntu biregura. Turabisoma mw'ibaruwa Paulo mweranda yandikiye Abaroma mu kigabane ca mbere ku karongo ka 20, no mu gitabo c'ikatekisimu y'Ekleziya Gatolika kuva ku nimero ya 32 gushika ku nimero ya 34. Ekleziya iratwigisha ko umuntu ashobora kumenya Imana akayimenya yihweje ivyaremwe akoresheje ubwenge bwiwe yaremanywe. Abanyabwenge rero ntibashoboye kumenya Imana, kandi babonye ibyo yahinguye baraheza basenga vyo aho gusenga Umukama. Baguye mu gicumuro co gusenga ibiremwa, bibagiranye ne kubirema. None igisomwa ca mbere kitwigisha iki? Aha kw'isi turabona ibintu byinshi vyiza Imana yaremye. Bwa mbere abantu, imisozi, amashamba n'ibindi vyiza tubona dutangarira ngaha kw'isi, nibiduhe gutangarira Imana kandi twininahaze kubera ubukuru bwayo. Ariko twirinde gushira umwizero munini mu vyaremwe gushikaho bitwibagiza Imana. Uyu munsi turabona abantu, ubwiza bw'abantu cyangwa ubukuru bwabo utuma bakunda abo bantu kuruta Imana. Ugasanga urakunda umuntu, uramwubaha kuruta uwamuremye. Tugasanga rero twaguye mu bicumuro byo gusenga ibigirwamana. Iyo ukunze umuntu kuruta Imana, iyo wubasha umuntu kurusha Imana yamuremye, ubuguye mu gicumuro cyo gusenga ikigirwamana. Bavukanyi, twirinde guha icubahiro abantu kuruta Imana.
kubaha umuntu nibwirizwa ry'umukama, ariko umuntu ntaruta Imana. Waba urukundo dufitiye umuntu kanaka, cyaba icubahiro, turabe ntibitujane kure y'Imana. Ivyaremwe byose ni vyiza, ariko ntibitume tuja kure y'umuremyi wabyo, ahubwo bitwegereza umukama. Dusaba umukama ubwiwe aduhe gukoresha neza ivyo yaremye ku rugero rwiza, twirinde gukunda ibiremwa kuruta umuremyi. Byinshi mu bicumuro dukora no gukunda ibiremwa gusumbya umuremyi wabyo. Gukunda ikiremwa kuruta Imana, ugashira imbere ico kiremwa n'umutima wawe kuruta Imana, ubusenzi ikigirwamana. Yezu yaratugabishije ahagira tukunda se canke nyina kuruta Yezu nyene ntakwiye kumugendanira. Turabisoma mu nkuru nziza ya Matayo mu kigabane c'10 ku karongo ka 37. Augustino Mweranda nawe agira ati no gukunda Imana kuruta vyose, ibindi tubikunde mu Mana, no kuvuga nk'uko ibishaka. Akongera ati natwe twikunde mu kurondera urukiza rwacu. Inkuru nziza nayo twumvise iraduhamagarira kuba maso. Yezu agira ati kuko vyabaye mu minsi ya Nohe, niko bizomera mu minsi y'umwana w'umuntu. Abantu bararya bakanywa bakarongora gushika wa musi Nowe yinjira mu bwato, isegenye igatekiza abantu. Tubanze tumenye uko ibintu byari byifashe mu gihe cya Nohe. Umukama abona ko ububisha bw'umuntu buguma bwongerekana ku isi. Umunsi wose umuntu awumara umutima wiwe wiyumvira kugira inabi gusa. Umukama carigaya ico yaremeye abantu. Turabisoma mu gitabo c'Amamuko mu kigabane ca 6 kuva ku karongo ka 5 gushika ku karongo ka 12. Abantu bari bahevye Imana bakama mu nabi gusa, bituma Imana yicuza. Abantu bari batwawe n'ivyisi, kwirira, kwiborererwa, kuja mu vy'ubuhumbu. Ivy'Imana ntibavyibaza ko namba. Bavukanye ivyo vyabaye mu gihe ca Nohe, ivyo vyabaye no mu gihe ca Loti. Naho nyene abantu bigumira mu bisayangana bakibagira umukama. Naho nyene nko mu gihe ca Nohe, mu gihe ca Loti baririra uko bashaka, bakaborerwa, bakabira nuko bashaka kose, ariko ntibigeze bubaha umukama. Ivyabashikiye hose nuko batikiye. Isegenye iratikiza abantu mu gihe ca Nohe, aho mu gihe ca Loti na Sodoma baratikira nyene. Yezu aca yigisha ko ivyo uko vyashitse mu gihe ca Nohe no mu gihe ca Loti, ariko bizoshika umunsi w'umwana w'umuntu aho azoserukira. Bavukanye mu gihe ca Nohe na Loti, uyu munsi hari aho twibagira amaherezo yacu. Turabona ko muri ubu buzima uruhumyi rw'umutima rwateye abantu b'igihe ca Nohe na Loti, n'uyu munsi bisa gutyo. Amabwirizwa y'Imana dushira ku ruhande. Ibisayangana ha kwisi biriko birazimiza benshi. Harabatwawe no kurondera ivyo barya, batacibuka kw'Imana ibaho, kuko babirondera mu kinyoma gusa nk'ubusuma canke kunyonyeza. Abandi bigumira mu kaboregwe no gusenga ntibagisenga. Muri bo benshi n'ababatijwe baheruka mu isengero ngira ngo bakiraganira canke bakigira ubugeni. Abandi batwawe n'ubusambanyi gushikaho umutima utakibagiriza. None ijambo ry'Imana riguma risemerera, umukama arakunda biwe aguma atuburira. Tubwirizwa kuzirikana gose iryo jambo. Turi mu kwezi kwa Munyonyo kwahariwe kwibuka bene wacu bari mu ipurugatori. Turabasabira kugira ngo Imana ibagirire ikigongwe. Nabo ba Kristo bapfuye bakunda Imana, bama bayirondera uko bukeye uko bwije, ariko urupfu rurabatera giturumbuka bafise ibicumuro bito bito. Turabasabira ngo Imana ibashikane mu ijuru. Uku kwezi kandi nakaryo keza ko kuzirikana amaherezo yacu. Injiri ya Kristo ije hageze, ivyo kwisi nibireke kuduhuma amaso, naho bisayangana ntibidutware. Tuwaba duheza nabi nk'abo twumvise batikiye mu gihe ca Nohe no mu gihe ca Loti. Nohe yaguma asemerera ngo abantu bahebe ibyaha, ariko ntibamwumviye. Na Loti kwaruko, abantu
baguma bagabishwa ku mahano abaraririye ariko baranse kwigarura bavukanye ntituzi umunsi n'isaha hahiriwe uwamana umutima witeguye ese tuwufata ingingo yo guhinduka umwe wese yamarondera kuzorangiza neza kuri iyi si Yesu aravuze ko uzorondera kuziga mu buzima bwiwe azoba butaye nta kamaro ko kurondera gucakamira iby'isi ngo dutakaze imitima yacu mukama wacu Yesu Kristo aradukebura ngo tureke kuja mu kivunga ngo reka nigane naka nkore nka naka oya umunsi w'urubanza nta by'ikivunga umwe wese azoba gatwe kiwe twavyumvise ngo abantu babiri bazoba bari kumwe ku buriri umwe azofatwa uwundi arekwe abazoba bariko barasera hamwe umwe afatwe uwundi arekwe ntabwo umukama azodufatira hamwe umwe wese azobazwa kuvyo yakoze dusabe mukama Yesu uratuburiye ngo twame maso uratwigishije kw'ivyo twishinga hakwisi bitoduhuma maso uradusavye nyabona kwihatira kurondera ubuzima budahera duha ubukomezi bwawe kugira ngo umunsi tuzopfe turi mu maboko yawe tutagira igicumuro uduhe guhurumbira isakramento ry'ikigongwe na cane cane muri uku kwezi kwa11 turikunde n'utahora yirege afise umugambi wo guhinduka gutyo wamana inema yeza niwagaruka uzosange tukwiteze uturose ubuzima budahera imyaka yose bari kumwe na Patiri Hermes Bakaribona Diocese nkuru ya Gitega Paruwase yitiriwe Yesu Munyakigongwe ya Bihemba.